Sunda Juhudi. One word. I prison the beat.
umeze neza kumego murakanye gabasha murakanye ariko harakizuba kugira ngo mumwereke yuko mudakanye mukoma amasi menshi numve asimuko yego ndagramukije cyane sinshimye guhaguruka kuko muri uno mwanya naho mutwakiye reka natwe tubanze tubakire tubanze tubavuna akanyota hanyuma ikitugenza murakimenya ariko kimwe mu bitugenza twifuje kwicarana namwe nk'uko mubibona dusangire nawe hanyuma ibisigaye murabimenya murakoze cyane nazi bavuye kure nazi ibintu byo gufata nyine imodoka byuje urumva ikibazo gusa turashimye rero ko mwaje kutugendera turashimye cyane kabisa ko mwaje kutugendera ari byiza rwose kugira turaza kubakira tubereke impano zacu kugira muze gutwenga naho n'umega mwakanye bamwega bashavuye sinzi abarugu sinzi ngo turabakira gusa turabakira nyene mu mwanya uza sinavuga byinshi turaza kuvuga madame gusa nyene welcome mu Kayanza turabakiriye cyane n'ejo kuzogaruke ejo mwebwe nko muhira kabisa yego merci beaucoup ko munzi kandi nshaka kuganiriza abari inyuma iyi ni solide Yesu ashimwe cyane umva nimuvuge amen ndasubira ngo Yesu ashimwe cyane voilà c'est ce que je vous dis assalamu alaikum kwa Islam wa alaikum salam icyatuzanye hano nibaza mwakibonye twaje gutembera urwaruka rwa Kayanza Jona bitambuye kera barazi indirimbo yaje yitwagura ngene bayitambye bakanyukuye sana nyene murarenze imana mwikomera mu mashimwe sana so shimire kandi n'abaduhaye no gutumire bakatwizera tuze kuba kwifatanya nabo company yanyu yubahwe vraiment hama n'abatwakiriye bose abo turi kumwe abajournaliste bari hano amakamera yose ari ngaha Imana ibahezagire muvuge amen none amen usubire mu amen utayivuga arasohoka vuga amen urakoze cyane rero kageze ngaha merci beaucoup mumwongere amashyi menshi Imana ihezagire umeze neza ndaramukije ondofro naryumvise nde mwijuru cyanagira ubwoba ati yeguwe umuntu aje yitwa ondofro ariko yari yavuze ondofro ikibazo kiwe rero twenga wenyine
bivuze ngo rapo yiwe ni Yuda. Sawa. kuvuga rapo yiwe nayihuriye n'abandi ba raperi ni ukuvuga we rapo yiwe arayisangije abandi bisangije iyindi sibyo none mumeze neza Sawa Yesu. bambwiye ngo ndabaramutse gusa sibyo none uratanga gisa kiri mu isi nawe uzoja kwa mawe oya nawe uzoja kuba raperi oya nawe uzoja kuba raperi muheze neza muheze neza bambwiye gusa ndabaramutse hamanje ngendagire umwanya wanje kuba yagishura hari sibyo ndabaramukije abasangwa n'abashizi imana ihezagiro ry'umukobwa w'inzobe turi adashaka nta butumwa on the block utumye shireye Yesu z'umuhungira yuko dukeneye awadi nyinshi cyane. ngo ngire Yesu ko abaraperi bakeneye awadi nyinshi cyane nibaza ko n'amahera ukeneye nk'amahera angana gute ushobora kubaka rapo yawe none naho uri Yesu neza bataye ugenda umpaye reka telefone Yesu ngaya mu telefone mucyo mu magaranda ndabaha inyico ivyambwiye sivyo Imana ibahezagire cyane oba baramuri ega ndiko mvuga Yesu amasi menshi igenekerezo rya 2022 ukwezi turimo 2021 naje jewe jenyene ariko je na groupe yanje ariyo Burundi Nkunda Team kandi bose bari hano. Nashaka yuko begera kugira ngo ndabashikirize ijambo nyamukuru ariko begereye. Burundi Nkunda Company yagendeye intara ya Kayanza kugira ngo dushobore kugira icyo mvuga ati gutemberera nk'uko muri Burundi Nkunda Company muzi ko dufise ibibondo Burundi bw'ejo abana basanzwe bafise impano zitandukanye. Rero tukaba twaramenye yuko mu ntara ya Kayanza hariho ahandi hari abandi bana bafise izindi ngabirano. Ndavuga ati kubera iki abana biwacu tubajana bakaramutsa babandi bana bandi bo mu Kayanza. Rero twari twifuje ko twoza twicarane nk'uko mubibona ari amazi tuyanywe nk'uko yabonetse dushimira Imana icyo gufungura dushima Imana ko cyabonetse ariko hanini kwari ukwicarana nabo kugira ngo tubonane. Sinaje gufasha kuko sinoro icyo mfasha abantu ariko navuze ngo ndaje gutemberera abantu bana. Ikindi naco ibintu byinshi dukora muri Burundi Nkunda Company turafise n'igisata cyo kumenyekanisha ibintu nkaba nari nagenye marene wa Eben ariwe Dative Uwimana. Ndabasabye mwese mukomere amashi kubera ko ndazi yuko iki gikorwa kigiye gushima kuri cyane. Ndashimiye na pa wa evenema Bifes ladies first. No boy. Ladies first. So reka ndamushimire na pa wa evenema ariwe Bifes on the floor mukomere amashi nawe. Hanyuma igikorwa nyezina novuga yuko kirasa nk'uko turiko turakibamo nk'uko mubona twasangiye ariko kandi hanini nanifuza kuyaga n'abana kuba nanifuza kuyaga n'abana nashaka yuko nanifuje yuko noyaga nabo umukuru wabo ahari sinzi ko ashobora kumfasha agahaguruka cubahiro ciwe. One word. I prison the
DF TV. Tunda juhudi.